uburusho bwavuye muri iyo projet cyane cyane nuko yashoboye gushikira ku buryo bugaragara abakenyezi bashika ibihumbi 6 muri izo ntara zitatu, ariko umuntu akongera akavuga yuko zoba bashika ku bihumbi 10 turavye yuko hariho n'abandi basanga bashikiriwe muri baciye kuri abo bandi. Umuntu yovuga rero ko ikintu nyamukuru kiboneka ni ihinduka ryabo bakenyezi, ihinduka rihagaze ku mukenyezi wenyene ubwiwe, n'ihinduka rihagaze ku mukenyezi ari mu kibano, aho bigaragara ko abakenyezi bavuga bakiyemerera mu twari turi kumwe ngaha ingene ubuzima bwabo bwahindutse, ubuzima bwabo bwahindutse agacika umukenyezi atari wo kurindira fashanyo zivuye ku mugabo umukenyezi afasha mu rugo, ariyo rugero rwa kabiri aho haba ihinduka, aho umukenyezi afasha mu rugo mu gufasha umucanke wiwe mu gukora ibijyanye mu rugo. Ni ingene hariko hagiye harashirwaho umugwi ujanye no kurwanya amabi akorera abakenyezi dushimikiye kuco twita ubugabo bubereye, masculinité positive. Aha rero tukabona ingene abagabo bahinduka bakaza bashigikira abakenyezi babo, biyongereza mu gitigiri c'abagwanya amabi akorewe ku bakenyezi. Ingorane nyamukuru twovuga zibonekeje muri ico gikorwa cy'uwo mugambi ni cyane cyane ingorane zihagaze ku hindagurika ry'ibihe, catastrophe naturelle, zatumye ibisabwa kugira abo bantu bashobore kubafasha vyabaye vyinshi cyane. Ngira ngo mwarabibonye mu Gatumba aho amazi avuye muri Tanganyika yateye, abantu bakaba benshi cyane bagiye bava mu ngo zabo, hamwe n'aho imisozi yagiye ibomoka. Ivyo rero bikaba byarabaye intambamyi ikomeye kubera ko uburyo bwateguwe butashoboye guheza ngo bushobore gukemura ibibazo bivuye kuri iyo igwirirana.